Muhawe umugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Ndagomba dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo gusubira mu Vyagezwe, igice c'8 umurongo wa 2. Haravuga ngo, kandi muzokwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa uhoraho Imana yanyu yabarongoyemwo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo abacishe bugufi, abagerageze, amenye ibiri mu mitima yanyu, yuko muzokwitondera ivyagezwe vyiwe canke ko mutazovyitondera. Nagomba dusangire ijambo rivuga ngo kugira inkomezi mu gihe c'ibigeragezo. Turagira imigabo mu mitima yacu, tukagira ivyiyumviro c'ivyo dushaka gushikako, ariko nagira ndakubwire ngo iyo bishitse turanezerwa cane, tukagira umunezero mwinshi. Ariko hari n'ikindi gihe haza ibibazo, haza ingorane muri buno buzima bwa misi yose, hakaza ibibazo. Aho naho ibibazo iyo bije turababara. Ariko wewe iyo ibibazo bije wifata gute? Wifata gute? Jewe ndagomba kukubwira ngo uko bigenda kose ugira inkomezi mu gihe c'ibigeragezo. Abagize inkomezi mu gihe c'ibigeragezo baramenyekana icari mu mitima yabo. Raba uhoraho yemeye ko Abisirayeli baca mu bugaragwa, ariwe abarongoreye muri ubwo bugaragwa, uko kugira ngo amenye ibiri mu mitima yabo, ngo amenye yuko abagerageze kandi amenye yuko bazokwitondera ivyagezwe vyiwe. Burya ikigeragezo kije kikaza kikakugerako, umenye yuko Imana ishaka kumenya ibiri mu mutima wawe, cyane cyane ishaka gupima ukwizera kwawe. Waruzi yuko ibigeragezo ari igipimo co kwizera, kugira ngo Imana imenye ukwizera kwawe aho kugarukira. Kandi Imana ibimenye n'abantu barabimenya, kuko iyo tugize ibibazo abantu baratubona. Abantu rero hari igihe batwizera ngo urya muntu arakomeye mu Mana, n'umuntu ashikamye, n'umuntu yubaha Imana, kandi hari n'igihe natwe twivuga ngo turubaha Imana, abantu bakabyizera. Ariko biza kugaragara mu gihe c'ibigeragezo. Wowe ibigeragezo bije wifata gute? Ugira inkomezi mu gihe c'ibigeragezo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo harahiriwe umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azokwambikwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana itazi kubesha yabikiye abayizeye. Riri muri Yakobo igice ca 1 umurongo wa 12. Rero uri umuhigwe wewe iyo ugize ibikugerageza wihangana. Imana iranezererwa abantu bihanganira ibibagerageza. Imana yaranezerewe Yobu yayihanganiye ibyo byamugerageje. Nico gituma mu nyuma yahembwe incuro 2 ivyo yari yaratakaje. Rero niwamara kurama mu kwihangana kwawe, Imana izoguhemba. Imana izoguhemba, bavuze ngo izokwambika igitsibo, ariko turi muri uyu mubiri naho nyene Imana iraduhemba. Impanuro ntagomba kuguha, kuko hariho igihe ibitugerageza biyiza umuntu agaca acika intege kubandanya gukora, acika intege kubandanya gukora ibyiza. Ntuhagarike. Pawulo yarandikiye Abigalatiya mu gice ca 6 umurongo w'9, aramubwira ngo ntiduhebe gukora ibyiza. Reka ndahabasomere. Aravuga ngo twame dukora ibyiza, ntiducike intege, kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Mwari muzi yuko umuntu yihanganiye ibimugerageza ntacike intege azokwimbura. Hariho umwimbu uyu munsi, hariho umwimbu no mu gihe kizoza. Umwimbu wa mbere nuko abihanganiye ibibagerageza bazoshika mu gihugu c'isezerano, nkuko byagenze ku Bisirayeli. Yosuwa na Kalebu nibo bihanganiye ibibagerageza, barashitse mu gihugu c'isezerano. Mu gihe c'ingorane, c'ibibazo, cyo gucika intege, abantu bariko bararira, Yosuwa na Kalebu baragumije umutima, bagira inkomezi, barashitse mu gihugu c'isezerano. Natwe nitwihanganira ibitugerageza tuzoshika mu ijuru, nico gihugu c'isezerano cacu. None ni gute wewe urihanganira ibikugerageza? Ntucike intege, wihangana, ugira inkomezi. Muri ico gipimo kiriko kirapima ukwizera kwawe, ugira inkomezi. Nagenda kubwire ikindi naco, yuko Imana ireka ugaca mu bigeragezo kugira ikuduze ku yindi ngazi. Nuwomba iyo ngazi, ego turaca mu bigeragezo kugira ituduze ku yindi ngazi. Ibi vyemere nivyo. Iyo wihanganye mu bigeragezo, Imana irakuduza, irabona ati uyu mwana wanje nukuri arahagaze neza mu kwizera. Ni nka kurya umunyeshuri akora ikibazo iyo agitoye arunguruzwa. Nta munyeshuri arakora ikibazo ngo gitore agume muri rya shure nyene, arunguruzwa. Natwe niko biri. Iyo dukoze ikibazo, iyo duciye mu bigeragezo tukabitsinda, tukaguma twambaye inkomezi, Imana iratuduza ku rundi rwego. Rero ntuhave ucika intege, ariko wamugira inkomezi mu gihe c'ibigeragezo. Imana iguhezagire cyane.